Isaha 8 zirarenga ni ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Ingenzi ziva mu mahanga ziriko ziraza. Aha rero harimwo umurundikazi Niranyibagira Zena aba mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Inshuti n'abagenzi bamutegereye ngo bamwakire. Baramukanije nk'abaherukana kera kandi bari bakumburanye. Ibyo biheze Niranyibagira Zena yahaye ikiganiro abamenyesha makuru aho yashikirije ko azanywe n'urukundo n'inkumbu afitiye abarundi n'u Burundi. Madame Zena kari mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Mwiyumva gute nyuma y'imyaka myinshi mutari muhira? Ndaryohewe sinzi n'ukuntu bisigura. Nukuvuga nurutse indege numvise ibishobisho binyishe sinzi n'ukuntu bisigura ndaryohewe cyane gose. Mutarashika kure bivanye n'akayaga ikirere ingene cifashe mubona hari igiki mwasize gihari mubona cyahindutse mu gihugu cy'u Burundi? Byose byarahindutse uko je naheruka ngaha mu kwezi k'umunani. Verdure ni nziza abantu urabona ko nzi wacu byose byahanze ni byiza gose. Madame Zena n'umwene gihugu w'umurundi ariko ataba mu Burundi neza aba mu gihugu cyahi gisagari cyahe ni giki kimugarukanye mu gihugu cy'u Burundi uno munsi? Jewe Madame Zena mba i New York ndahamaze hafi imyaka 21 naje mu Burundi nzanye urukundo ndunyikaba n'abarundi bari muri Amerika mu ntara zitandukanye cyane mwishira hamwe urunani rutamenwa rw'abarundi bari mu ntara zitandukanye gwitwa BDUSA. Nego ndumurundi kazi naho maze imyaka myinshi ndi hanze nk'abandi bantu ne dukorana nabo nyene n'abarundi barakunda Burundi bagendera imishoka y'abarundi twese turabarundi dukorera hamwe. Uretse ko habamwe kuramutsa umuryango inshuti abavukanye ariko muje muserukiye ishira hamwe BDUSA no kuvuga n'abarundi basanzwe baba muri ico gihugu ca USA ariko muvuze urukundo umurundi wa wundi atumva neza mudashize muvuga ati ikituzanye niki neza urwo rukundo rubazanye no rukundo rwaye hari urukundo rwa babiri bamwe bubakana hari urukundo dukunda n'Imana yatwigishije no ruhe rukundo muvuga? Nurukundo rukomeye cyane kuko nkuko mubizi harabaye abarundi bahuye n'isegenya abarundi mu ntara zitandukanye mu gacane cyane muri Buterere. Twebwe abarundi turi hanze tuvyumvise ntitwigeze sindabibaza ko n'abarundi bene wacu nzanywe n'ukuzana ubutumwa buvuga ati turabashigikiye tuje kwifatanya nabo hanyuma noneho nkabafise n'impamba bantekereye nzoshikiza abarundi kuko turabakunda dushaka abarundi batera imbere nkuko natwe tuteye imbere hariya dushaka twiteze imbere hariya turi hanyuma dushaka kuza guteza imbere igihugu cacu. Ubwo rukundo rero rakomeye ni urukundo rwa bene wacu aho twataruza twese kandi abarundi dukunda. Harabayeho gutwagwa amazu agatwagwa ivyabo bikahonera mbega ibintu nyamukuru mwafashe nkashimikira muvuga ati ibi imiryango irakeneye ibi nibimuje kubafashisha byo bari nk'ibiki? Tumaze kora ry'amasanamu umutima waracitse kuko ujya mwana ariko aratwagwa ariko umwana wanje twebwe twatohoje n'abantu bari kuri tere turabaza ati none abandi bakoze iki hasigaye iki ni iki natwe twofasha kugira ngo tubunganire. Ego twarumvise ko amashirahamwe menshi imbere na leta yafashije bakabaha ibifungurwa bakabaha ivyo bita bijya umuntu yifasha akigiriya impanuka mugabo twebwe twashaka tuzofashe na cyane ifungurwa mugabo n'ibindi bizotuma babandanya ubuzima aho bageze. Madame hari abarundi benshi bari hanze batariko baraza terakamo muravye no mu Burundi. Ico ni ikibazo cyiza cyane kuko abarundi bantumye kuko batashoboye kuza nabaserukiye ko ndumuvugizi wa BDUSA urunani rw'abarundi baba muri Amerika mu ntara zitandukanye bose barabishashe bashaka kuza bose barakunda Burundi na cyane kuza guteza imbere Burundi bwacu. Ndabateye akamo abatarahashika baze dufatanye twubaka Burundi bwacu kuko nubwi wacu subwa bindani gusa natwe turi muri diaspora biraturaba
dukorera hamwe. Nkuko muhejeje kuvuga yuko mwaserukiye ishirahamwe BD USA, twagomba kubabaza aho nyene mbega hoba hari umugambi BD USA mwoba mufise wo gukorana n'ayandi ma diaspora, twavuga nk'abantu baba muri za Australia canke na Norvege, mwoba mufise kugira ngo mubashe kubaka igihugu cy'u Burundi? Ego cyane gose, ico kibazo cyane gose kuko twebwe turi muri diaspora iri muri Amerika, mugabo turashigikiye intwaro za diaspora zahabaye zaba muri Norvege cyangwa muri Australia, kuko tugize urunani tugakorera hamwe tuzotera intambwe iboneka. Natwe rero ntidukora twenyene, duteza gukora n'abandi, kandi diaspora ziri mu ntara zitandukanye, mugana turi hanze dufasha turakora kugira twese tuteze imbere igihugu cacu, duteza gukorana rero tukaburunani. Ego mu nama y'ubuheruka yabereye hariya muri Denton mu gisagara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwishirahamwe BD USA hari ingingo nyamukuru mwashitseko. Twashaka kubaza muri bimwe mwashitseko, mwarafashe gutera intege ugwaruka bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugwaruka ruzoba rugize amahirwe kurangiza amashure yisumbuye, aho muzobatera intege mu kubaha amafaranga ndetse no kubafasha mu bindi. Mbega uwo mugambi mufise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwoba mufise no kugwaruka bo mu Burundi? Ego kuko kubivuze uwo gwaruka ni kazoza kejo, twe turiko turasaza none ni bandi bazosubira uwo gwaruka utagiye mu mashure. Iyo ngingo twayifashe kuko twashaka nk'abantu bamaze baheje kaminuza bagende bafashe abari inyuma yabo, bacaho bace babweti uyu n'umwongo huma n'udahuma, ugize iki bizogenda gutya, general bigize bigenda gutya. Iyo program yo twita mentorship ni kuvuga ko ufasha umuntu ari inyuma yawe, nyimba uri nk'umudokiteri ugafasha umunyeshuri akiri muri university kugira umwereke nyene bigenda uri umudokiteri, canke ugiye muri abaforoma bakaja kwa muganga bavuga ati umunsi w'umuforoma umeze gutya na gutya. Mugabo uwo mugambi dufise muri Amerika niwo tuzogera mu Burundi, dushaka tugire ivyo bita exchange kugira ngo amashuri abeje imbere nk'ishuri ryo muri Amerika rifashe ishuri riri mu Burundi. Uravye nk'amashuri muri 6e canke muri primaire canke muri secondaire, mugabo izo programme dushaka kugira, dushaka kwanza kwifasha iwacu kugira ngo tugire ubushobozi bwo gufasha abo twasize inyuma. Madame Zena, imbere yuko tubasezera hari kamwe mu kabazo abarundi bakunze kugira, turafise abagwiza tunga benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi batarinze baraba mu bihugu bya Burayi canke ngo bagenda, ariko usanga bafise inshuti canke abana bigisha hiyo, ugasanga harabaye ikibazo nk'ico mu gihugu cy'u Burundi. Mbega mwebwe muri hariya ugasanga hari n'ababasumvye uburyo mugabo ari ngaha batigeze bagira icyumviro nk'ico mwagize kuri abo bene wacu bahuye n'izo ngorane, mbega muca mubatera kama kahe mugahanura iki, na cyane cyane ko twigishanya urukundo mu Burundi? Twebwe iki tubabwira ati ayo mashuri reka tuyakore hayi Burundi, aba mashuri meza, abana bacu bose baze kwiga ngaha, ntibende kuja mu Bushinwa, ntibende kuja muri Amerika. Dushaka ivyo turiko tukora muri Amerika tubikore no ngaha iwacu, kugira ngo nyimba muri Amerika ari umudokiteri aze akore mu bitaro vy'i Burundi. Sinzi ko muka indirimbo ya nyakwigendera Silvana yavuze ati niwagenda muzaburaya ntuzugende wigumireyo, uribuka ko Burundi bwagutangiriye vyinshi, uribuka ko bukeneye abakozi benshi babahinga, ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere, garuka natwe dushaka tugashima. Uburundi bwaratureze benshi twize mu Burundi, n'abakuriye muri Tanzania bafise abantu bo ngaha bataruzi ngaha. Urumva twese dukoreye hamwe tukagira urunani, nta kibuza ko birashoboka. Twebwe mbere muri BD USA icifugo cacu cyanyamukuru nuko birashoboka tugiye hamwe tugakorera hamwe, tuvuga ko tugira ivyumviro bimwe, tugira ivyumviro bitandukanye, mugabo tukagira intumbero imwe y'iterambere. Nico kintu nyamukuru dushaka gushira mu Barundi bari hanze, mugabo tugire intambwe iboneka mu Burundi. Ko nkoze ndi jenyene ntaco noshika ndi jenyene, turi kumwe n'abandi ivyumviro fise n'ubundi ivyumviro fise bituma dushika kure. Niyo ntumbero nyamukuru muri BD USA, kuja hamwe tugakorera hamwe tugateza imbere igihugu cacu. Madame Zena, tubahe karibu kandi mwisange mu rugo. Murakoze cyane gose, navyumvisemo gose ndi muhira. Murakoze.